none ntangahe ibihumbi 60 ndamubwira nti ibihumbi 60 ngurigunira ry'ubududu abana bakarya bakarara amaguru bamanise 60 nshira ku mukaba. Hari abantu bagenda n'utuntu ugasanga bafise utuntu ngo kari umutse ku modoka hengo kandi baraho muri mwebwe nyene ngurumva utangahe ngibihumbi 70 ngo kikintu ngo kirazimvye ngo nakirango 105 ariko arabesha ahubwo yakiranguye 2005 ntego ngo yakubiswe ubona ngo none wakoze iki ngo muri uwo mwanya ngo ariko arakubitwa wakoze iki ndindira ndakubwira opeje igituma atavyo nari gukora n'ukuntu byari bimeze ngo ndakubajije wakoze iki noya imbere yuko nishura iyo nyishu hari imvo mbanza kumpa umwanya nsigura igituma ataco nakoze ninaco nakoze mugabo hariho imvo ngumve ngo mu majambo make ntaco wakoze noya ngo reka nandike ngo naragiyeyo ntaco nakoze ngobo ngumviriza rero ivyo bintu birakwegana ngo ngirindi mvuze ngo kandi uragayana ngo polisi ngo mushire mu kasho nagiye nsanga mwarimu mwenyewe ndi mu kasho. Yewe tugiye kwakira usiga amavuta umukozi wawe mwami wiyumviriye gukoresha umutera icugazi umuhishe wiserukire mwami niyavuga nawe wigishe uri Imana urazi bikwiye bitubere nk'uko ugomba mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Hariya hanze mwaramutse akoze cyane ndabonye mutaritse ibiganza ndabahaye kaze mu izina rya Kristo umwami wacu. Si kaze abarongozi batanze ni kaze iwanje mu ijambo ry'Imana kugira ngo abari yari hariya hanze tumve ko turi kumwe kandi mwese nabo bari hanze ndabaramukije mbaha bwakeye mu izina rya Kristo umwami wacu. Nahereye kuri bari abo hanze kuko bari barakomeye cyane kuko naho hoza umuntu kutwiba retroviseur y'imodoka nibo botangura gukoma induru. None rero igihe nava muhira hari kwa gatanu hari hazindutse akavura kenshi twari twabaye nk'abaryamira gatoya kubera akavura dusha turarota na madame kandi harose umwe hanyuma rero twarose ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari urubanza rukomeye cyane rurimo abantu benshi ko kurya no kunywa. Hanyuma rero umukuru w'urubanza perezida w'urubanza agaca avuga ati Pastor Laurent aja kuba muri komisiyo y'abasereva batanga indya ati kandi tumutumye ko aza gusereva cyane mu ruhande rwicayemo umukuru w'igihugu. Madame rero acarambwira ati ntubona ko muri Bujumbura nteye ukuwa mungu ni uzosigura ko ntahanga ubibwiwe niki ngo nivyo nyene ngo kandi ngo rabanda urkwiriza. None mwakiri ntaco za madame mu izina rya Kristo umwami wacu. Nashitse ngaha bica bibuko nyene ndashimiye Imana rero nace ndushiza kubona ko Imana ikorana n'abarongozi ikorera muri bo kandi ndayishimiye nabo nyene ndabashimiye Imana bahezagire. Ngomba rero dusangira ijambo ry'Imana izina mwaryumvise nitwa Bariyontura Laurent. Ejo bundi navuze nti ndumuhungu w'umuhisi Pastor Bazira bamwe baca bavyakira ukutariko babishira mu buryo bw'amaraso.
ariko nabivuze kuko niwe yari umupasiteri wanje kuva nkiri umuhungu muto w'imyaka 20 niho natanga umuhamagaro ntankurira mu biganza vyiwe twamaranye igihe kirekire mbere rimwe na rimwe haraho muzokumva ijwi ryanje umenga ryabazira ni kubera twaba igihe kirekire cyane n'igihe natanga umuhamagaro yaragishika mu isare mu mwaka w'1990 yari umupasiteri abangutse yavuga ubutumwa afise utuntu tw'utugeste utuntu yagira hama kinjira mu mwuka rero cyane nkamuraba ndi umusore nicaye iyo mwicaye kashambwira Imana nti Mana je wumpa kuvuga nk'ujya mu pasiteri ukampa kumera nka kujya meze nkagira utugeste nka kujya ameze ntukampa ijwi nkarya nyene giwe je naho wompamagara ngo ukorere noca ngukorera umunsi umwe rero ndarota rero jewe rero ndose nkasiba ndota rero ndiko ndavuga ubutumwa ahantu hari araho mwishengero nanje ndino nkabona rero ndiko ndamubwira ntumviriza rero Mutama ategome ntabantu bose batihana ngo bakizwe hirya yanje hari ifuru iriko yaka y'amatafari gihiye neza murabona uko imera ibazosha nk'ijya furu nawe ngwame zanumva ijwi rimbiye ngo none ntumva kuvisa ijwi nkawe ngo ngugende kunkorera rero ndinjira nuko ninjiye rero dutera imbere rero mu cete ca Yakobo igice ca 3 ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma amajambo y'Imana tugiye kuganira cyane ku gihimba umuntu agendana gikomeye cyane cyitwa ururimi. Yakobo 3 ku murongo wa mbere. Bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba bigisha. Murazi ko tuzocirwa urubanza rurutiza abandi, kuko twese dutsitara muri byinshi. Umuntu wese adatsitara mu byo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini manini ate, agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cyane, ingafe n'ahari ntonto cyane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite, ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro nikibikingana n'isi. Ururimi rwashinzwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, narwo rukaba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bikundwa n'abantu kandi barabigunze, ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda, n'ububi bucambagirana rwuzuye ubumara bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe? Imana yo mu ijuru nidufashe. Uhoraho Mana, ni wewe nyene ijambo, nanje urazi ko ndi umukozi. Ukuzwe ngirwe muto, hanyuma ugaburire ishengero ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Navuze rero yuko tugiye kuganira ku rurimi. Ururimi n'urugingo rwiza cyane. Igihe abaririmbyi bamwe baririmba naryohewe, nkumva bariya baririmba, aba bakaririmba, bajya bakaririmba, nkumva bikoreshwa ururimi, bagashira mu majwi, nkumva bikoreshwa ururimi, ndaryoherwa.
nasanze ururimi ni rwiza. Ururimi niko rutuma dukizwa, kuko n'ubu murabona ndiko ndavuga, ndiko ndakoresha ururimi. Kandi umuririmbyi umuntu atagira ururimi ntiyoririmba. Aha n'umupasiteri muri aba bagenzande yocika ururimi ntiyosubira kuvuga, kaba gahagaze. Kandi je narize neza ndiko ndiga mu ngabire za Paulo yavuze muri kijya gice c'Abikorinto mu gice ca 12, ngeze ku ngabire yo kuvuga indimi zitamenyekana no kuvugishwa n'Imana, ndabona neza ko umuntu yocika ururimi naho yo bayihora avugishwa gute nawe nyene ivyo babihagaze. Ururimi ni rwiza cane, n'urugingo rukenerwa kenshi. Je ndibaza naho amaboko akenerwa, ndibaza naho ibindi vyose bikenerwa, mpora niyumvira nti ivyo vyose ururimi n'amaso bikenerwa n'ingogana n'ingoga, kuko umuntu avyutse atangura kuvuga agatangura kuraba. Ururimi nararukunze cane, kuko nanje niko rumfasha muri igikorwa c'ikwiza butumwa. Turiko turadandaza n'ururimi, turiko turigisha n'ururimi, turiko turakora mu biro n'ururimi, turiko turarya n'ururimi. Rukaryoha ruriko ruracanga rero umuceri n'ibiharage mu kanwa kugira ngo bisyebwe neza. Ururimi rurakenewe cane. Umuntu adafise ururimi ntiyofungura neza ngo bikunde. Ruracagura, rukamenya ruti ni piripiri ibaba, kwibavye gutya ni piripiri, ko baye gutya mu kanwa iki ni gitungurusumu. Rukamenya ruti, rukamenya ibikata, rukamenya ibijigura, rukamenya ibisosa uko kuntu, ibisosa nk'isukari, ibisosa nk'umunyu. Ururimi ruratunze cane. Navuze nti mu ngingo umuntu afise ururimi ruko rufise ibintu byinshi cane kabisa. Ururimi rero abantu barukoresha byinshi. Ururimi rurashobora gutukana, rukava mu byo gusenga, rukava mu byo kuvuga ubutumwa, rukava mu byo kuririmba, rugata urutonde, rukinjira mu byo gutukana. Mugabo kandi sivyo rwategerezwa. Yesu atubabarire cyane. Ururimi kandi rurashobora guta urutonde, rugacokorana, ugasanga ivyo rwategerezwa gukoreshwa ururimi rw'umukristo sivyo ruriko rurakora. Ururimi ruragowe, kandi naragenzuye cyane ururimi nsanga nagwo yene wari rukwiye kugira urutonde, ariko ruragoye kuko ijambo rivuze ngo rucambagirana cyane. Yakobo ariko arabwira abantu bari barasabagiye mu mpande nyinshi kubera amagorwa n'ivyagishengero ryari ryagize, abantu barata barahunga barasanzara, ariyumvira yuko iyo baroye bazohava bagorwa cyane, hanyuma ururimi barukoreshe nabi. Arababwira ati rero bene da mucunga ururimi cyane. Akavuga ati kandi rero umuntu adatsitara mu byo avuga, umuntu aba ari umuntu agororotse. Ewe wa rurimi, amen. Uru rurimi mubona rwirarira muri byinshi, mbere n'abagomba kwibona usanga bakoresha ururimi. Usanze umuntu ariko aravuma, hari vyamushavuje, akinjira mu byo kuvuma, wowe ukavuga ati uyu muntu iyo yari gupfuma buru rurimi. Ariko kandi narubwire ntaco, haraho mu nyuma y'ivyo kuvumana azohinduka agakizwa. Ururimi rurabesha. Iyo rero ururimi rwinjiye mu byo kubesha n'umuriro. Muri ibi byinshi rero navuze, nogerageza gusambura kimwe kimwe. Reka ndabibiki, ibyo gucokorana tubibiki, ibyo gutukana tubibiki, ibyo kuvumana tubibiki, ibyo kwirarira tubibiki,
mugabo dukwege kubesha, duhagarare cyane ku cyaha cyo kubesha gikorwa n'ururimi. Amena. Hanyuma rero nshendayigira nka pwe ya mbere nkuru ukubesha. Mumundire rero kugira ngo tubijyane neza muri Bibiliya, dusome mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19 ku murongo w'11. Igitabo cy'Abalewi 19 ku murongo w'11 hatubwira ngo ntimuze mwibe, ntimuze mugunge, cyangwa ngo mugire, cyangwa ngo mubeshane. Nkundira rero, murumva rero, ni imperatif. Ntimuze mwibe, numuvugira warubwiriza. Ntimuze mwibe ni itegeko. Mu Bikolosayi, cete Paulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi, Kolosayi tuza gusoma mu gice cya 3. Cete Paulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi igice cya 3 ku murongo w'9, naho havuga ngo ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe. Icyaha cyo kubesha gikorwa n'ururimi. Mbega iki cyaha kirabaho? Kirabaho? Hariya hejuru muri barako kirabaho? Imana iremera ko umuntu abesha? Mu by'Imana yabujije rero, mu byaha yabujije abantu gukora, mu by'ibyo akunda ko abantu bakora, kandi mu by'Imana ikunda ko abantu betswa. Irashaka ko betswa kubesha, kuko Yakobo yavuze ngo mu mbizi imwe ntiyashobora kuvamo amazi asosa ngo hongere havemo n'ayarura. Mu kanwa k'umuntu ariko araja mu ijuru ntiyakwiye kubonekamo ikinyoma. Ikinyoma ni kibi. Abantu barabesha. None kubesha biva kuki? Biva kuki? Ubwa mbere kubesha biraterwa n'ubwoba. Umuntu akagira ubwoba ati nkavuga ukuri, ibintu nkabivuga uko biri, birantwara agatwe. Ibi bintu nkabivuga uko byagenze, nkabitumbereza neza, nkabitomora, birangarukako, kandi n'umwana wanje biramuhitana. Mbere nkafasanga ngeze muri prison mu mpimba, agacagira ubwoba bugaca bumutera kubesha, agaca besha. Ni kubesha. Kubesha kandi biraterwa n'ukwiyemera. Ntabivuze ukubongaya, boca bamenya ko ata makuru ntohoza cyane, boca bumva yuko ntamenya byinshi, boca bumva yuko ntakurikirana cyane uko ibintu biriko biragenda mu isi. Agaca agerageza gufata ibi na biriya na birya, agafatanganya ukuri n'ibitari ukuri, agaca atangura kubesha kugira ngo bamwemere ko ari umuntu azi kuronka amakuru. Ubwibone. Kubesha biraterwa nuko umuntu yiyumvira ati umwanya uranjana. Kugira ngo umwanya ntunjane ntegerezwa kugerageza uburyo bwose ndamubeshe, ndamubwire gutya kugira ngo bice byoroha nje mbandanye umugambi wanje, umwanya ntunjane. Ivyo navyo bifatiye mu kwikunda. Kubesha kandi kurashobora kuba mu mutima mubi w'umuntu. Umuntu akagira umutima mubi akawugirira mugenzi we ngo je nzobesha, ndamubeshere, aje mu mageragezwa ndamukomeshe nawe nyene akome.
ugasanga rero umuntu yarabeshewe, ugasanga umuntu yarakorewe inteba ishushe, umuntu yaragowe, yaritsinze nka wa mukeka uva ikigoma mu igunira, akonda apeti gahera, akabura amahoro, gushikaho uwo muhuwa ngo akaguruka. Yagiriwe nabi na mugenzi we. Imana tubabarire cyane. Reka tugende mwido nido ginge nico cyaha gikorwa. Tubanza dusome mu gitabo cy'Imigani 19 ku murongo wa 22. Mu gitabo cy'Imigani ya Salomo 19 ku murongo wa 22 havuga ngo ineza y'umuntu niyituma akundwa, wopfuma ubumworo hakuba umubeshi. Ndasubiramo, ineza y'umuntu niyituma akundwa, wopfuma ubumworo hakuba umubeshi. Ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Iki cyaha rero cyo kubesha abarundi twarakiryoheje kuva kera. Iki cyaha turagisusurutsa gushika n'abantu ba kera barondeye uburyo bw'uko kitokwita icyaha, barahava bashyira mu migani ngo utabeshe ntasumira umwana. Bagaca bavuga ngo ntawe utunga atibye, abeshe yibe mugabo. Aba bavuga indimi zo hanze nabo ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Bagaca beshe, wamubaza ati none wewe ngoye ngo mbiriya emale nécessaire kugira ngo akwemeze neza kw'icyo cyaha atari icyaha. Abantu benshi barafise amatungo bakuye mu kubesha, abantu benshi barafise abana batungiye mu buryo bwo kubesha, abantu benshi barafise amazu batungiye mu buryo bwo kubesha. Ariko Bibiliya ivuze ngo wopfuma ubumworo hakuba umubeshi. Iki cyaha cyo kubesha cyarihaye umwamo. Mbere mu myaka ya none iki cyaha cyo kubesha nicyo kiri ku meza. Muri iyi myaka tugezemo abantu ntibatinya kubesha. Mbere uvuze ko kubesha ari icyaha ntibakwemera. Ngo none ngo wewe wocubaho gute? Ngo wenga nk'ivyo wobigira gute? Akumva yuko kubesha kwabimufashije kubaho nta ngorane bifise, azoguma besha. Mugabo tuwava dusoma Bibiliya hariya mu vyahishuro Yohana, ndaza kubereka icyo Imana ivuga ku nsozero y'umuntu abesha. Yabihishuriye Yohana. Iki cyaha cyo kubesha gifise ingorane mu mpapuro, kiragenda kikinjira mu mpapuro zandikwa, hanyuma umuntu bageze kumubaza akavuga ngo nuko nyene bimeze. Ariko naho bivuze kandi yavyanditse siko bimeze. Mani dufashe. Mbega baruzi yuko abantu benshi batunze amadiplome afatiye mu kubesha, kandi bariko bararya, bariko baranywa, bamerewe neza, bambaye neza, baba mu nzu nziza, mugabo afise amadiplome yaroswe mu kuri.
bababwiye ngo hari n'iziva amaja urumva rero iki cyaha rero iyo kigeze mu mpapuro umuntu ntasubira guharura ko ari cyo. Imana idufashe. Abantu batanga amaraporo, abantu batanga ibintu byitwa amaraporo. Amaraporo ni impapuro zandikwa. Ariko naratangaye, nagiye nsanga 0 umuntu ashobora kuyihinduramwo 6. Nagiye nsanga bikunda ko 0 ndayihinduramwo 9. Hanyuma rero umuntu mubakije uti ni bingahe, ngo ni 9, kumbe ryari 0. Nicyaha kubesha gikozwe n'amaboko kandi ururimi nago baciye rukonfirima rurabyemeza. Aya maraporo abantu hari abantu urumva bamuganga ibi bintu ngo bizosaba mu rupapuro rwo kwisigura, demande d'explication. Hewe akicara agahamagara n'abariya atifasha no vyandika ngo iki kugira ntibintwara gatwe. Nterera ivyiyumviro. Hari ijambo ry'Imana nasomye mu gitabo cya Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, uyo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kandi ibibabi vyaco ivyuma. Vyerekana ko umuntu yirinze icyaha azototara nk'icyatsi canaze impande ya Tanganyika. Imana iranka icyaha. Abantu batanga ivyanditswe babisabwa n'ababakurira, bigasaba ko bazotanga ivyanditswe ku vyo bizigiweko. Ndagomba kugabisha aba bantu, wapfuma ubumworo hakuba umubeshi, niko ijambo rya Kristo rivuze, asanga muryemera. Amina. Iki cyaha mu mpapuro kirabica bigacika, kigaza mu mafagitire, mu mpapuro z'ubuguzi, kugura no kugurisha. Yewe aba bantu batumwa ibintu bigurwa baragowe. Kukubera iki? Nahishuriwe bagenda bakavugana n'umudandaza ngo ucunyandikira ngo ko tubiguze imiliyoni 4, ucunyandikira ko tubiguze imiliyoni 4 n'ibihumbi 300. Hanyuma yashika kwa shebuja ngo vraiment patron, ngo ibintu byarazimvye, ngo amadolari yaratuze, ngo bitolari n'amajana 6, ngurumva mugabo igihe amadolari azomanuka ntazigera yemera ko yamanutse. Namwe ndabwira abamotari wacu, nimwebwe abamotari ntimuzoja mu ijuru. Ururimi rwabo rwama ngo igitoro ngo cyarakenye, ngo igitoro kiragoye, ngo tuguma dutonze, ngo kirazimvye, ngo ivyo bintu vy'igitoro bakamamama ngo niyo coboneka iwabo mu kimotare ikigera kiboneka. Ngurumva ngo iki kinju, ngo ikigopo, ngo tukigura. Ndavuga ni abamotari mwebwe ubwami bw'ijuru mwe buzobagora. Bakakubwira ngo ibigopo ngo bagura, ngo ibidumu, ngo ibikinju, ngo ibibuni. Ariko Yesu yari yavuze ngo imvugo zanyu
mu mwanya wa ego ibe ego, hanyuma mu mwanya wa oya ibe oya. Mugabo ingorane dufise ni ukwikingira kugira ngo tubeho. Amafagitire, ndagomba abantu bakoresha amafagitire mufate umwanya wo kwirimbura. Mbe muri ziya fagitire zose waronse muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 zose ziri ku rutonde rwiza, zose ukontroye neza ubona zose ziri mu ruseriye. Asanga ubonamwo izitari mu buseriye, ubona wokora iki kubwira ijambo. Amen. Kuko vyoshika ku mugoroba inzambi ikavuga, kandi abantu ntibazocirwa kwiteka kubera bacumuye. Oya, twese twari abanyabyaha, mugabo bazocirwa kwiteka kuko ijambo ryavuze, ubuhanuzi bukavuga, bakanga kwirimbura nk'umwana w'icambazi ngo bihane. Aba bantu bazocirwa kwiteka. Ariko umukire yizera amaraso y'umwana w'Imana yasesetse ku musaraba igorogota. N'icyandiko ndavuga cyo kubesha cyanduruka ku rurimi. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 992 nariko ndarondera uwo tuzobana. Hanyuma nagiye kuvugana n'umukobwa umwe, ariko siwe nabaye ngitwara kuko yaciye ankorera ibintu by'amagafu. Nanje nigombera ivy'umwuka cyane, nari maze gutanga umuhamagaro, ariko ndi umusore. Mwarimu wanje yari Pastor Fabiano w'Igihanga, ndagaruka ndamubwira, je nari namubwiye yuko wa mukobwa namushimye. Ndagaruka ndamubwira nti mwarimu ati santi je wa mukobwa ndamuhevye, kuko yaze gombye kunkorera ibintu ntumva cyane. Hanyuma rero wa mukobwa kandi yari afise imyaka atashaka ko bayimenya cyane abahungu. Turiko cyakiki gikorwa niki, atagenda rero muri eta civile hariya mu biro by'inyandiko muri komine, arondera karanga muntu kagabanije imyaka kuyafise, kagabanije imyaka nk'itanu. Rero turiko turayaga ngo kandi rero jewe ngo burya ndacara umujene. Agacazana karanga muntu ngo ntubona nakaranga muntu, ntubona imyaka navukiyemo, ngo umwaka navutse. Nawe ni nyoko. Nukubesha. Ariko kandi umukobwa w'imyaka 30 erega arubaka urugo kuko acarindana n'uwa 33. Mugabo rero umukobwa w'imyaka 40 ntibikunda ko arindana n'umuhungu w'imyaka 45. Oya, birateye ubwoba, biragura. Je ndibaza na jewe niko ndahezagira ubwo bugeni no gusingira n'amakenga. Ibi kuko ariko kandi mu Kirundi bavuze ngo hayagabangana. Siko ndaremesheje umuntu w'imyaka 40 imbere haracari heza. Haleluya. Ino rero mwebwe mu gisagara murahiriwe kuko murubahiriza amategeko cyane rwose. Ariko iyo ruguru rero haraduka rero udukobwa dushushe, tugomba kubaka urugo byihute,
ufise imyaka 16 hanyuma agaca yiyumvira ingana ubukwe bwopasa bikaca bikoba ngombwa ko agenda hariya muri eta civile bakora utuntu. Urabona ibintu by'uburundi biragoye kandi je navuze n'umukuru w'igihugu azoroha kuko ibintu byo mu Burundi birimo ibintu byinshi byo kugorora bizo no kumusengera cyane. Hariya muri eta civile bagaca bagira umucezo wuko bamwandikira yuko avize imyaka 18 kumba afise 16 n'amezi 8 ubukwe bugaca burengana. Nyina wiwe yashigikiye ivyo bintu n'umukristo asangira ku ngaburo ye. Se wiwe yashigikiye ivyo bintu n'umukristo la 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 la. Se wiwe n'umuririmbyi n'umukozi w'Imana nuriya ijewe kandi pasiteri. Se wiwe n'umuntu amenyekana mu rusengero mugabo ivyo bintu bakoze n'abana azovyara bavuye mu kubesha. Mani dufashe mwisoko ejo bundi rero naciye hajya amaja hajya muri ville duhura n'umuntu afise umukaba ngo muzehe nisanga muzehe ngo uyu mukaba ngo urahambaye ntuhambaye gute ngo uyu uno w'indani ni none ntangahe ngo 60. Ndamubwira nti 60 ngurigunira ry'ubududu abana bakarya bakarara amaguru bamanise 60 nshira ku mukaba. Hari abantu bagenda n'utuntu ugasanga bafise utuntu ngo kari umutse ku modoka hengo kandi baraho muri mwebwe nyene ngurumva utangahe ngo 70 ngo kikintu ngo kirazimvye ngo nakiranguye 105 ariko arabesha ahubwo yakiranguye 205. Muzamuritondera abantu b'abadandazi. Iki cyaco mube kubesha kirafise ibindi biro mu badandazi. Mani dufashe usanga yafashe utomati rumwe rubi akagubika ntiyerekano ububi bwago urundi akagubika urundi agacashira hejuru gwiza rugira gutya nk'amatara y'imodoka. Mwitonde abadandaza n'ababeshi wabiragura ifumbo mukuyora akuyorera n'ingoga agacacira muri kagafuko kugira abantu buboneza ngorane zo kubesha kuri mu mutima wiwe. Umviriza mwe abadandaza b'inyanya ibiponde bishira ukwavyo ubigurisha nk'ibiponde hanyuma itomati nziza zishira ukwazo uzibeyi y'ubwiza ubugomba aragura wopfuma ubumworoha kuba umubeshi. Uri kuramubaza rero ngo izi tomati ni nziza ngo ni nyeki ibitoki ejo ukamusanga muri korale ngo Mungu y'umwema haleluya y'umwema Yesu ejo mu gitondo mw'isoko n'umupagani w'indani kwa Satani. Aba bantu babasha barafise shebuja. Bibiliya irikira muvuga ivuga ngo Yezebuli n'umukuru w'abadayimoni n'umwami w'abaganza ikirere n'imana y'iki gihe ni Satani ni Apoloni ni Abadoni ni
n'ikinyoma ntibingira n'umusuma. Erega aba bantu babesha erega barafise uwo bakorera, kubera icyo gikorwa niwe yakibaciriye. Imana idufashe. Iki cyacu kubesha gishitse mu kazi kigashika ku ishure kigashika mu bavyeyi kirera. Umunyeshuri yacerewe ngurumva ngo vraiment ngo encadrere bagaca bazana ibintu vy'amativerbe ngo normalement ngo évidemment ngo effectivement. Umuntu agomba kukubesha agucanga mu majambo ngurumva arazi ko ufise amatwi kandi arazi ko wumva ngurumva. None urumva iki kugira ngo bararondera ingena kunyiga ukubesha. Imana idufashe muri uru ruri. Uwari ku kazi yasivye ku kazi uziko nasanze ku kazi hari ababesha ngo naratonze bakamwandikira ngo naratonze atatonze ayo mahera agatwara akagenda akarya. Imana itubabarire. Abantu ba muri iki gihe hari utwabita duto mugabo murorere ejo imanza zizocibwa. Umunyeshuri yacerewe ukuri nta kuriho. Umunyeshuri yasivye ku kazi ukuri ntigukenewe. Ndaza kwirwanira gushika nsinze. Imana idufashe. Ari ibintu rero bita mutation rero mu kazi. Kwandika urupapuro rwo gusaba kwimugwa upfa hariya wimukire hariya, hanyuma ugaca bisaba kwandika usigura imvo n'imvano ugomba kuva mu rugombo ngo wimukire mu Rumonge. Hewe Imana imwijira ibona utuntu twinshi. Imana yakiri imwijira ibona utuntu twinshi. Ikiweza abantu bariko barandika ibintu, abantu bariko barakoporora ibintu, bari mu mamashini nyabwonko, bariko bararemeteranya ibintu. Ivyo bintu nta kuri na kumwe kurimwo, mugabo arondera uburyo yobitunganya kugira ngo abeho. Ewe wa mubiri uratugoye. Umuririmbyi ahora aririmba iwacu ngo urampenda wa mubiri uzo. Yanarabwiye abantu rero ibi vyaha mwe mukora ukora ibintu uzemera kwatura, ushobora no kwatura basi. Mugabe kicaha cyo kubesha kigeze kwihana no kwatura. Bati ibicumuro wacumuye nibiki? Ngurumva ngo hari ukuntu uje ngo musengere ngo ndageragezwa. Vuga igicumuro wacumuye. Ngo ndageragezwa, ngo nkageragezwa, ngo umubiri ngo kangerageza, ngo umubiri ukangora. Oye, icyaha wakoze ni iki? Ngo umubiri ngurangora. None abadafise umubiri ni bande? Yarubahutse arasambana, mugabo akibikora yabona ko nta kibazo. Mugabo no musi ko bigeze guciribwa urubanza ngo yamara icyaha yihane yature biransi. Ngurumva ngo munsengere ngo Imana imfashe kubesha. Abandi nabo
agisha ikirago cyo kwipfuka mpaka icyaha gipfuke ya kandi arazi neza ko abana biwe bafise mu rugo na Pierre wiwe umugabo wiwe babiri na ba Pierre umugabo bandi babiri sa ba Pierre. Pierre nawe rero akanaga umutwe ngo afise abana bane yashika muhira ngo bane kumbe uburo bwarariwe ngo mwananje nzohogurire butura mwana ngo mwana nyina nawe ngo papa Louis nawe ngo sa pole papa Louis pole sana ibi bicumuro rero abantu bakoresheje umunwa n'ibindi bikorwa n'amaboko mu mpano nyinshi zidasa ibyo hari hageze ko abantu bakabyezwa mu masentare mu mburano ku mitumba ya Rusansuma mu makartiye sentare z'akazi yewe hariyo abacamanza bazi kubaza Imana yagabiye kubaza yewe higaza n'ibibazo akiyumvira nagerageje ngo mbeshe baranje amande Imana idufashe nigeze kugira igeragezwa ry'igikorwa ikinyene iki hanyuma nza mbona nka saa 2 y'ijoro haje umuntu w'umudamu ahise muhiri wanje ngo ntabara ngo umugabo ngo yankubise ngo aranyisha nabi ngo naranyirukanye ngo narinje ngo mpindara ngo hama rero ngo mumpindara ntoya jewe sindi chef de secrétaire kandi je sindi mukuru umutumba umunyumba 10 cyangwa w'agatsimbiri subira hariya ku mutumba iyo wubatse ubunyene ucushikira ku munyumba 10 cyangwa umuntu tuzeje maze umubwire ko umugabo wawe bibaye uko kuntu hanyuma ucuraraho nyene ejo nzoza nzanane n'abantu bo mu muryango iwanyu hanyuma dukoranye abantu bo mu muryango w'umugabo wawe ko mwama muri izo ngorane mukeneye guhanurwa n'umuryango wa mugore acaragenda arara kuri uwo muntu nzindukayo nabi wabo niki na madame wanje dushitseyo turadodora ku rugo rw'umugabo arugurura asanga umukogore namuhitanye hahandi yarara amubonye acamusimbirako amutsinga inzara mwizosi turi kumwe abi wabo b'umugore turi kumwe nzamona munazi umwereka amwicayeko acafata mwizosi numva umugore atanguye kwanira turakoma induru abantu barakoma induru abantu barashwa baduka ari mu kumwica batora inkoni barakubitanya mugabo barakubita mwicayeko yumvise ababaye aca mupfako barabihanura dusha turataha mu gitondo mvana amahoro haheze nk'iminsi 3 zamana convocation kwa opeji yiwa itabura za jewe nshitse kwa opeji ngo wowe ngo ku munsi munaka waragiye kwa ntuze ntiragiyeyo naka yarakubiswe ubona ije yarakubiswe mbona akazarandika rero azarandika ngumviriza neza ngo ndasubiramo ngo yarakubiswe ntego ngo yakubiswe ubona ngo none wakoze iki
ngo muri uwo mwanya ngo ariko arakubitwa wakoze iki ntindindira ndakubwira opeje igituma atavyo nari gukora n'ukuntu byari bimeze ngo ndakubajije wakoze iki noya imbere yuko nishura iyo nyishu hariho imvo umanza kumpa umwanya nsigura igituma ataco nakoze ninaco nakoze mugabo hariho imvo ngumve ngo mu majambo make ntaco wakoze noya ngo reka nandike ngo naragiyeyo ntaco nakoze gobo ngumviriza rero ivyo bintu birakwegana ngo ngira irindi mvuze ngo kandi uragayana ngo polisi ngo mushire mu kasho nagiye nsanga mwarimu mwenyewe ndi mu kasho ndihagarara ko ntibihava bihera nasanze narayeyo kwisima hasi aha hati umugabo hanyuma rero bukeye baraza barabihanura opeje arampenda atumviza rero wa mugabo nte kugira ibintu bikire saba ikigongwe kugira ivyo bintu bikire hama rero muhe n'ifanta yo gusaba ikigongwe ivyo bintu vyorohe bagukure mu kasho njewe rero nkanimvira nti ni sawa kuko je sitani ibintu birebire je natamwe vyo kuburana nta muntu narenganya sinatwaje mu opeje nanje nashaka kuva mu kasho kuko vyaramara amaza mwarimu mu kasho nsanga nayanditse urwandiko rwo gusaba ikigongwe muze mwitondera aba opeje simeje kurwandika ntarushitse mu bintu muri byose ngo mpura n'uwundi hirya ngo kuba vyo vyagenze gute nivyagenze ukuntu nyandandika nibaca barandika Imana ishimwe hari ibintu uvuga ngo Imana ishimwe naho wakorotse ngo hewe ngo wayanditse ntinayanditse ngo ngaho rero werekanye ko wacumuye nijya mpaye isuka ndapfuye nasubira kwa opeje numviriza rero opeje urujya rupapuro tubisubire ngumve wa muntu icyo nagomba kuvuga rero bukeye zamana convocation yo muri sentare ya province mu Kabezi nshitseyo nsanga kwa magistra hari iginyo kumbe yari umusigati aho ngo riginyo acavuga ati riginyo rizohumira mwarimu barambaza ndanumva batanguye kuvuga ngo ingingo ngo iyi ngo niyi basohoye urupapuro ngo porokirere yasabiye ngo akasho ngo kemyaka iyi ngo namande mukama ndapfuye ubwoba bukamfata nkaja kurondera kubera ubwoba sinamenyeye kuburana cane ni iki nkaja kurondera umushingwa manzi avoka ngashikira ku muntu w'umugabo rero iyo hiyo muri ville nkamuganirira ivy'iwanje ngo ivyo nzogufasha turiko turashishikara dossier akagera ahantu ngo ariko none ngo vyagenze gute nkabimubwira nkamushikira kuri rwa rupapuro numwe nandika ngo ya ngo hewe ntisa ngo urwo rupapuro ruragoye ngo kuko aho waremeye ko wacumuye urabona ingingo igufata nte ngo niyi ntino nubona ncamera gute ngo habaca bagufunga nk'imyaka iyi ntimukama none wewe mu vyo wize n'amategeko wize umfashute arambwira ati ntaco ngufashe na kimwe mugenzi kuko waranditse ati mugabo hasigaye ingingo imwe rero nuko nitwashika kwa magistra bazotuma ko opeji kuko wewe utegerezwa kuzavuga ko opeji yacanye inkoho akayigushingako akazana ibimito imihoro imipanga mwijoro akakuryamika mu mazi agahonyanga akazana igikwashi ngo atoborenze ibiki vyinshi arambwira ngo ivyo nivyo utegerezwa gukora ngo hanyuma uriko uravyagiriza opeji ngo nanje ndafise amategeko yiwanje ngo ajanywe n'ibintu vy'amatohoza
ngo kizira ko umuntu bariko baratohoza ko imanza koko amakosa bamutorotira ngo bamuhohotere ndoca ngukiza yo ukubesha nanjye wumva rero ntimana yanje we none imana niyagaruka ndiko ndavuga ko peti yagomba nshumita ibikwashi yagomba nshumita inshinge yagomba tobagura ibirenge none Yesu niyavuze inzamba muri uwo mwanya nzoca njahe naramukoreye uwo mupeti nkamuheba bambe uwo mu avoka nkamuheba nza kurondera uwundi ngashikira rero ku kana rero kagakobwa igihe rero uwo mupeti yamfasha nari nabonye bambe uwo mushingwa manza nari nabonye ko navuze nti abashingwa manza abantu babavuka nsanze batazoja mu ijuru kandi bazosibwa ijuru n'icyaha cyo kubesha nyandaca umurongo ariko mu nyuma rero nahavuye rero ndagwa ndavyuka kuko naciye ngena nsikibundi mu avoka umwana w'umukobwa abakobwa biga Imana bahezagire mukomeza amashuri ntimucike intege mukomeza amashuri ntimucike intege uwo mukobwa rero ndamuganirira rero hariya muri ville ya aranyumviriza ngo ariko mukozi w'Imana ntisa ngo harimwe ibintu ngo mugabo ngo bigufata ngo naho utamukubise kuko banyagiriza ngo nari kuba narabanguranije nk'umushinga ntahe uyo muntu ntakubitwe ngo akubwe mwiginyo mbona none rero bagaca bazana ingingo nyambari ya kangahe na 20 na kangahe ngo imfata hanyuma nyamukobwa rero naramukunze n'ubu ndacamukuru akambwira ati mukozi w'Imana kusenga hanyuma twese turasenga nteko turafise n'ivyo twize nteko mugabo Imana izi vyinshi kuturusha kandi rakunda abakozi b'Imana nteko twizere ko Imana izogufasha ntegome nawe turansengera rero nanje nzokuja imbere Imana izodufasha ndabona ko tuzobikira mugenzi nkumva arandyoheye ntambwire mugabe ivyuko tuzobesha nkakandemesha rero nkatombora rero nkabona porokirere nkamubwira nti muvyeyi jewe narabeshewe jewe ibintu vyagenze ukunuku none ntabara muvyeyi ntabara cyamushira mu ntayicese mumburanishe mburane hanyuma ninatsindwa muri buzomfunge basi mugabo munyemerere mburane ndi mu ntahe rero mu ntahe hariya muri kuru penale mu Kabezi haza mbona imodoka irasutse abantu bapfere bavuye mu mpimba baje kuburana yo ngo ndabarabe yo ngacambanza kwiruka hariya nkagaruka yo wa mushingwa manza rero wa mukobwa rero ati mukozi w'Imana ntego wumva uremye ntindaremye nanje wapi ngo ariko rero ngo wibuke ko na Paulo yaburanye ngo akaja kwa Feliki ngo akaburana kwa Fesito ntego ngo abakozi b'Imana kuburana si caha ngo kibi no kuremeteranya ibintu bitari ivyo mwarimu ntego gushira umutima mu nda turi kumwe n'Imana ngo ubwo bantu baje ntibaguteye ubwoba ntahabwanyije ngoya ngo na Yesu yaraburanye kwa Pilato nawe urabizi ngo none ntiyari umwana w'Imana ari abantu bazi kuremesha ngo none gusomye Bibiliya ngo ntiwamubonye kwa Pilato none ngo kwa Herode hose ngo ari karaburana none ntiyari umwana w'Imana ntindavyibutse ngo ureme ngo shira umutima mu nda ngo basoma amadosiye n'amara sentari barashashe ngo dosiye tuzakwiga ngo ntuzeye ngo bari unturarora ngo bavuge bari unturarora umutima ngo vutu amen nasanga hariyo abashingwa manza batazobona ubwami bw'Imana kubera icyaha cyo kubesha batagira n'agahimba batagira n'akavunguka kiretse batahise mu inzira y'umusaraba mugabo narabonye kandi ko yabahisemo inzira y'umusaraba haleluya bavuze bati
nopfuma mba umworo hakomba umubeshi. Uwo mukobwa arampagararira neza, barambaza ndisigura, ndazana ivyabona, urubanza ndarutsinda ndera. Wa muntu arungurutsa muri Kurya Pere, bampamagara muri Kurya Pere, ndagenda nongera ndaburana, nsanga y'iryinyo ariyo riraramye, iryinyo ngo nahongoye umuntu. Ndaburana muri Kurya Pere, Imana iramfasha ndera, subira kurondera wa muavoka ngo mwe ntimufashe muri Kurya Pere. Atoya narabonye urafise ubwenge, genda uburane kujya waburanye, ntayandi mahera usubira kumpa wa mukobwa. Abakobwa ni beza. Ati genda uburane kujya naburanye, uturisunga ry'amategeko wumvise mvuga, urayabona aranditse ati nzogusengera uzotsinda. Hari abantu badakunda inda, ngo kubesha bakurutisha. Ayaya, nagenda muri Kurya Pere, ndaruburana ndumwe nzamana baranyamisha inzira. Nzamana baranyamisha inzira. Urubanza ngo rwarakunguruje muri Cour Supreme, ndagogwa amagogwa no kuri Imana idufashe mu gusozera rero, kuko harageze ko dusozera. Petero yaragikoze yihakana Yesu, bakamubaza ati Petero, wewe uri kumwe n'ujya? Ati jewe ujya muntu ntawenzi. Atoya nukuvuga uvuga nkawe, atekaye uyu muntu ntawenzi. Atoya ereka n'imvugo yawe irakuranga kuyo. Atekaye simuzi. Ariko naramushimye. Petero aramuraba ati Yesu aramuraba ati Petero, twaragendanye, urabeshe, uranyihakanye. Ngo acagenda agera hirya araturika ararira. Naramukunze. Imana idufashe. Hariho abantu babaye nka Gehazi barabesha. Harabaye abantu babaye nka bamubwishwa w'inyuma barabesha. Iki cyaha cyo kubesha kiramaze inganda. Ngomba dusenge Imana. Ejo bundi babwiye abantu baje kwiyandikisha mu vy'igisirikare hari iwacu. Hanyuma rero hari ibintu bakora muri leta, bakavuga ngo urumva ngo umuntu bazovuga ngo icari ngo n'ubwoko ngo ni iki, kugira ngo yinjire mu gisirikare. Umuhungu umwe rero acaragenda yiyumviye ati nigize uyu aba barafise amachensi, ngurumva ngo jewe ngo ndarize ariko siwe. Muri iyi saha rero Bibiliya irafise uko ivuga ngo inyuma y'umurwa wo mu ijuru hazobayo abantu basenga ibigirwamana n'ibindi byinshi, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Asanga iryo jambo muryemera ko inyuma y'umurwa wo mu ijuru hazobayo abantu babesha. Muze twihana icyaha cyo kubesha. Amaraso ya Yesu yasesetse ku musaraba i Golgotha kugira ngo abantu baronke ubugingo. Ijambo rya Kristo rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, kandi abo nibo bizeye izina ryiwe. Abaze kwemera ayo maraso ngo boge muri yo bazoja mu muriro wa Gehinomu, ariko abayemeye uca baja kunezerwa mu ijuru. Ntabwo bazoca inyuma y'uwo murwa, oyaye bazoja mu gihugu c'amata n'ubuki hariya mu ijuru. Abavyanse baciga urubanza rw'ibihe bidashira rw'imibabaro. Urwaruka rurabesha, abagore barabesha, abagabo barabesha,
abakoresha barabesha, abakoreshwa barabesha, abana mu bavyeyi barabesha, abagore mu bagabo babo barabesha. Ayo marasi yakwega ivyaha vyo kubesha, ahiba icyaha cyo kubesha kigiye kudusivya turi benshi. Mugabo ibihe biracari vyiza. Haleluya. Ibihe biracari vyiza, ibihe vyo guhembuka biracari vyiza, ibihe vyo koga mu maraso ya Yesu biracari vyiza. Ndagomba ndagutangarize ko amaraso ya Yesu agifise ububasha bwo kweza umunyavyaha. Twoge mu maraso ya Yesu. Nkundira Imana iragukunda. Nkundira ico caha ntugitahane kandi carakononye. Mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo twiyambure ibituremera n'icaha gikunda kukwizingirirako. Iminsi yose ugwana no kubesha, mu gitondo ugwana no kubesha, ku mugoroba ugwana no kubesha, mu ijoro ugwana no kubesha, ibihe vyose ugwana no kubesha. None ubigumemo imburi yacu. Enda simba dusenga Imana. Enda simba dusenga Imana. Imana ikugira imbabazi. Abantu babeshe muri hariya hanze, iri tangaza muryumve. Bariya muri hariya mu Mwembe, iri tangaza muryumve. Bariya bari musi ya library, iri tangaza muryumve. Ni tangaza rihamagara umuntu atsindwa no kubesha. Umuntu yabeshe kenshi, ibihe byose arabesha. Atunze itunga rivuye mu kubesha, afise diplome itungiwe mu kubesha. Yewe wa munyeshure, wewe wa mukozi wa leta, abakora kuri duwani, Imana itubabarire. Abakora muri NSS, ngwino. Abakoresha mitiwere, babesha mu mapuro imiti, Imana igomba gutanga imbabazi. Woge mu maraso ya Yesu. Yesu yapfuye ku musaraba ngo vyabaronka ubugingo. Abamwakiriye Yesu bagiye guhabwa ubugingo budashira. Reka guhusha ibihe vyiza vyabonetse. Umwami aragukunda, umwami aragukunda, umwami aragukunda, umwami aragukunda, umwami aragukunda, umwami aragukunda. Ngwino Yesu akugirira imbabazi, ngwino Yesu akugirira ikigongwe, ngwino Yesu agutunganye, ngwino Yesu aguha amahoro ukuri kose, ukumeze kose. Umukozi riko arabesha shebuja, abakozi riko arabesha bashebuja, ababesha muri rasiyo, ababesha mu vyasumwe, biriko barabesha. Warivye uragapfura urabesha. Abo bana babesha abavyeyi mu vyo gusuma n'ibindi vyinshi, amahera urazinga, uriko urabesha. Iyi sani yo kwezwa, pfukama umwami akugirira ikigongwe. Yesu aradukunda, 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 Yesu aradukunda. Umuntu ashaka kubonana n'umukozi w'Imana, emera icyaha wakoze uko kingana kose, emera icyaha wakoze uko kingana kose. Uburyo wagikozemo bwose ubwemere. Wature neza mu kuri. Hari ibihe watuye bitari mu kuri, hari ibihe watuye ubesha. Hindura ugorora ibintu, wature neza. Umwami w'abami atanga imbabazi, umwami w'abami aharire, umwami w'abami agira atunganya imitima yemeye. Amaraso ya Yesu, 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 amaraso ya Yesu. Ngoma mpekazi umwongere, mpekazi umwongere, mpekazi umwongere. Asengereye imitima yacu bugufi. Umuntu yahindura ikava mu vyaha yakora, agakora ivyo kugororoka, azobaho ntazopfa. Haleluya. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye isaha nziza, turanezerewe ko watugendeye. Ijambo wari wateguye ryari rikwiriye muri iyi mitima yagushengereye no munsi. Niri nyene ko dukwiye kwiyambura ububeshi, kuko abantu bakunda kubesha bakanabikora ntibazoja mu bwami bwo mwijuru. Iyi mitima yose ishagajanira kiri ijambo ryawe, kandi aya mavi yarafukamye. Abantu baraciye bugufi kuko bamaze kumva yuko hari ico bagucumuyeko. Umunzane w'ijambo ryawe wamaze gutunganya. Mwami Yesu, hari uyu mwene data aciye bugufi, yunamye munsi y'umusaraba, ariko arakongorera ko byamugoye akabesha. Mbere n'uyu ariko arakongorera ibindi byamugoye yanyuranije n'ubugombe bwawe.
turamusabiye amaraso kuko niyo sabuni yonyine ishobora kuhagira imitima yose igatsindanishirizwa bagaharirwa bagahumurizwa bakumva amahoro kandi bakabandanya urugendo atajwi ribagiriza mu mutima yuko ari ababeshi. Urakoze mwami, iki cyaha nyene bariko barakongorera ko bakoze nico cyo wagumije inyuma y'urugi, none nubaharire ivyo vyetse byari byaranditse kubagiriza bitabugwe, amazina yabo asubire kwandikwa neza mu gitabo cy'ubugingo kugira kuri wa munsi bazokubone batamarama. Urakoze kuvyumvise kandi ko bamaze kubaharira, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu, amen. Uhoraho Yesu turamushimiye n'umunyembabazi, akira imbabazi z'Imana kwa gusa kandi ko buntu ko wemeye icaha. Ego hanyuma uzosaba inkomezi, kandi uzotumbera abakozi b'Imana ubabwira uti nsengera Imana impinkomezi yo gutsinda icaha cyo kubesha kuko kinsinda kenshi. Umwami atugirira imbabazi. Iyi sahani yo gusengera abarwaye, ubwiwe Yesu Kristo yikoreye ingwara zacu, yikorera ubumuga bwacu, ibyaha arabiharira acakiza n'ingwara. Iyi sahani yo gusengera abarwaye, ngomba ninsabe umuntu arwaye ahaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ni mwiza. Ibishinga ntahe by'uyu mwaka tusabe Imana itegura ibishinga ntahe, ibitegurire mu barwaye bazodushingira intahe y'ivy'Imana ikora. Muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi wacu. Kaze Pastor Benjamin aze dusengera abarwayi. Avyura bahenutse niwumve ijwi ryaye. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mw'ijuru, turagukengurukiye ingene uri Imana nziza, Imana yumva, Imana ibona, Imana ikora ibitangaza. Eheraba abantu bawe bahagaze hano mu ngoro yawe, baje bagwaye, baje bababaye, baje barushe. Haleluya. Turasabye ngo ubushobozi bwawe bwongere kumanuka, bumanukire hano hantu muri iri shengero ryawe. Witegereze aba bantu bagwaye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ubabohore, mu izina rya Yesu ubakize ingwara, mu izina rya Yesu ubakize uburibwe, mu izina rya Yesu ubakize imisonga, mu izina rya Yesu ubakize ingwara zose. Haleluya. Ubushobozi bwawe bukiza bwururukire kuri bo, ingwara zikire, ubumuga bumuguruke mu izina rya Yesu. Abaza bagwaye bagende bakize. Urakoze kubakijije, turabigushimiye ni mu izina rya Yesu Umunyanazareti, amen. Imana ishimwe kukwi Yesu mwama himbazwe, ni hamara soya mporeye ku